Kwigenekerezo rya mbere gitugutu no mwaka mu nama yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nimero 1/22 ryo kuwa 30 Kigarama umwaka wa 2011 ritunganya inyigisho za kaminuza. Umushikiranganje w'indero Gaspard Banyankimbona niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano yatumye iyo nteguro y'ibwirizwa izanwa mu nama nkenguzamateka hamwe n'akarusho izozanira abene gihugu. Iri tegeko twiyumviriye ko ryosubirwamwo kubera ibintu novuga nti nka 8 bitandukanye. Ubwa mbere twasanze hariho kwitiranya amakaminuza n'ibindi bigo bitanga inyigisho za kaminuza. Turavuga tuti harageze yuko umuntu yotanga umuco kugira ngo uko kuvyitiranya ntikuhave gutuma abantu bavyumva ukutariko. Hari ikindi kigira kabiri kandi gihambaye novuga nti cari gisanzwe kibuze mu ntunganyo y'inyigisho haba kuva hasi gushika hejuru. Ico naco nico twita mu rurimi rw'igifaransa cadre national de qualification. Iki rero novuga nti ni nk'icegeranyo cerekana inyigisho zitangwa mu Burundi, zikerekana n'impamyabushobozi zerekezako, ariko kandi zikagaragaza ukudasa kuri hagati y'inyigisho zisanzwe n'inyigisho z'ubuhinga. Bikerekana kandi yuko umuntu ashobora kugira inyigisho z'ubuhinga canke agaca muri izi nyigisho zisanzwe, hanyuma agezaho hagati mu buzima bw'akazi bibaye ngombwa agahindura akaja gukurikirana ivyo atari yahereyemwo. Ibi rero twebwe byinshi twabikoze tunisunga wa mugambi wa leta w'iterambere ry'u Burundi ku 2018 gushika 2027. Aha kandi hari gikurikira uravye imyaka 8 irenga gato iri tegeko ryari rimaze, byarabonekanye cyane yuko hari hagahaze, kubera ko iri tegeko ryashizeho uburyo bushasha bwo kwiga no kwigisha. Muri ubwo buryo bushasha bwo kwiga no kwigisha bikaba biba ngombwa yuko umunyeshure wenyene ari we aba afati ya mbere mu vyigwa vyiwe. Aho rero bigasaba yuko akora imyimenyerezo myinshi ariko ariga, bigasaba ni ariko ararangiza yuko akora imyimenyerezo aho agiriwe amahirwe yoshobora gukorera akazi. Ariko twasanze rongoye amashira hamwe y'aba ya leta canke y'abigenga badategera cyane igituma bo kwakira abanyeshure bimenyereza akazi. Ari naco gituma twaciye twifuza yuko byoja mu itegeko kugira ngo bitworohere gukurikirana, mbese bitworohere no gusaba atari gusega, kuko itegeko riba ryamaze kuduha ingufu. Iyi nteguro y'itegeko iraza kandi iha novuga nti agaciro impamyabushobozi z'ubuhinga. Itegeko kandi novuga nti rirazana akantu gasa na gashasha kuri rusanzwe dufise n'umugambi wo gushiraho inyigisho zikoregwa inyuma y'amasaha y'akazi, kandi abantu biga inyuma y'amasaha y'akazi baba ari abantu batagira umwanya. Tukavuga tuti rero kugira umuhe icigwa azomara imyaka 3 ni kirekire, ashobora kutabura umwanya wo kubiheza. Twashizeho rero twifatikije integuro ivyo twita reformation modulaire, aho umuntu ahejeje modire agenda aronka aga certificat bihuye n'ubumenyi yaronse, hanyuma bigezaho amaze kuguronka ubu certificat bwinshi bivanye nuko ico cigwa gitunganijwe, agashobora kugegeranya bukamushikana ku mpamyabushobozi isanzwe izwi. Muri iyi nteguro kandi twararavye dusanga ivyigwa bitangwa mu makaminuza akenshi usanga bifatiye kugushaka ko bagomba kuyashiraho, mugabo kenshi bitisunga intumbero ya leta.
dusanga rero hari urwego rubuze, urwego rwotunganya ivyigwa rugatanga n'intumbero rugafasha kugira ngo abo bose naho barabaje kuduterera canke mbere naho yo bari n'amakaminuza ya leta yamashiraho ivyigwa vyisunga ivy'igihugu gikeneye koko, nico twise commission d'élaboration des curricula de l'enseignement supérieur. Hanyuma muri iyi nteguro twaragerageje kugira ngo tugabanye ubudasa mu bijanye no gutunganya amakaminuza yaba ayabigenga canke aya leta, kuko twebwe twemeza ko inyigisho nivyo umuntu arashobora kuzitunganya nk'uwigenga, ariko gukurikirana inyigisho camara igikorwa ca leta. Aha turagaruka cyane ku kuntu abanyeshure bavuye mu mashure yisumbuye basanzwe binjira muri za kaminuza, aho tuvuga yuko bibaye ngombwa hokorwa ikibazo kugira ngo inkerebutsi kurusha izindi zije mu bisata leta yashize imbere. Byari bisanzwe bikorwa ariko ntaco vyishe, ntivyarenze itegeko, mugabo bigiye mu itegeko naho biragira ico bifasha. Hanyuma nyeniteka twarinjiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hari ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu b'akarere, iyo nayo yafashwe hari mu mwaka w'ibihumbi 2007 mu kwezi kwa gatanu, aho bafashe yuko aka karere gafashwe nk'akarere rusangi mu nyigisho za kaminuza. Aho rero byabaye ngombwa yuko duhinyanyura amategeko yacu kugira ngo natwe tuje ku gihe, maze ntiduhave tuba inzitizi ku Burundi ku kwinjira mu karere, haba ku banyeshure bakeneye kuja kwiga hirya no hino mu makaminuza ari mu karere, canke mbese n'abakozi baronse akazi hirya no hino mu karere. Umushikiranganje Banyankimbona aheje gushikiriza imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa, abakenguza amateka baciye bashikiriza imyitwarariko yabo. Abakenguza amateka baheje gushikiriza imyitwarariko yabo, umushikiranganje w'indero yaciye ayitangira umuco. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'insiguro z'umushikiranganje, baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.